guruye kera ku bantu bazi bya filime imbere Dani na Trafa wamenga hari ibintu bapfa ariko pour le moment nuko ari amahoro menshi. Trafa nta muntu n'umwe bafitaniye ishari, nta n'umwe bafitaniye inzigo. Umuntu wese yokumva yuko yoshobora kuza tukaje hamwe kugira ngo dushobore kuzuzanya kumbure duteze igihugu cacu imbere, turi tayari kubikora. Rero turashimiye Dani vyimva mutima kubona yaduhisemo akavuga ati mu bantu mbona bose bahari muri kino gihugu cyacu cy'u Burundi mwebwe turabagomwe turabahisemo. Dani mwakoze cyane natwe tubizeje kuko tutazokwigira tubamaramaza. Niwe yaduhisemo kubera ko we yatuzaniye inoti hama natwe tuzomuha ibikorwa. Sinzi ko muri ko muravyumva. Ariko Joachim ntiyatuzaniye inoti, twe twamuhaye inoti nawe aduha impano yiwe. Sinzi ko muri ko murabitahura neza. Rero nibaza yuko ari uko bimeze. Uyu numwe mu babosi dufise ninda yibira irabigaragaza ngiraje amafaranga narashiki. Rero nibaza ko ari ivyo hama ikintu kiyo kiratuma turi no gushaka n'abandi bantu dukorana kuko bari nk'aba bakora ariko niyumvira ibikorwa byo muri Tubafa kuntu bipanze, niyumvira kahise kanje nabo reka nkore nabo kuko nabonye ari bazima. Icyo twapfa ahanini ni satani yagiteza, ntabwo ari twebwe. Niko kari kwimvira reka nkore nabo. Ubu rero tujya gutangura ni projet nshasha. Sinema abaziravye barazizi, abaza kurikirana ikiganiro nyinshi ziboha n'amavideo nibagiyeje uko sinema ndundi ndazi naje mu bambere bayipambaniye, nubwo nayipambaniye ndi ruguru Ingozi. Mu nyuma rero aricyo kije kunganira Tuwafa, naje kumanuka. Mu kumanuka nisunze Tuwafa nisungana G5. Uraza kumva ko ibyo ndi kuvuga bifitanye isano. Impamvu navuze tereka sinje gukorana nagakwiye gukorana G5. G5 iri bifise ibikorwa bigera muri bingahe iri gukora. Navuze ko aba bantu bose no mubyeyi umwe buryo kintu ajya muri Tuwafa kandi nayo ari kampani twakoreye kandi bikagenda neza kuko narakinye muri filime mu rugo murayizi, dukina na Vanelbe, dukina na bita impembo y'ikuzimu n'izindi ntabasha kwiga. Mani tuzigame ibyo turimo mani nibibona maze mani meza ibyawe nuko byama bandanye tugirira neza maze mani tuzigame maze mani imigisha yawe ibibemo zo gukoza umutwe wa Yesu Kristo. Amen. Makofi kwa Shadudu. Andre taitosha Ingo Shadudu mbanze ndagupresent. Ingo imbere yuko dutangura inama yacu uyu munsi yitwa Shadudu. Ndabitse ko maze iminsi muri kumura mubona kuri social media. Numwe mu bana dufise muri Tuwafa. Wanashimani baze ko buryo sito twatanguye kukwerekana burya kugira ngo bagushuhire burya mbona bagushuhiye. Twaramubonye imwe murabitse ko Tuwafa sanzwe ari company imenya abanyempano, turavuga duti uyu afise imana irenze. Rero vuba mugiye kubona amafilme yiwe ariko arakora. Hama kuba kuma tubaza ngo ni umwana cyangwa n'umugabo, si umwana si n'umugabo gusa n'umusore. Kuvyereka imyaka yiwe nibaza ko bivuga arakuze imbere yuko tutangura inama yacu uyu munsi. Rero mu byumve yuko Shadudu ari muri Tuwafa kandi ibikorwa byiwe byinshi mugiye gutangura kubibona. Shadudu ramutse abantu imbere yuko tutangura inama yacu. Kuri sawa ni bicari. Rero turabaye ikaze ngahi wacu. Murabizi yuko ngari muri Tuwafa asanzwe ari company isanzwe ikorera cyane ku banyempano cyane mu gisata c'amareresi. Hari kandi bamaze gucreate bene data wa journaliste ngo content dusanzwe turi aba createur de contenu. Turakrea ama content mu yandi majambo. Sinivyo gusa dusanzwe tukana ibindi bintu bigiye bitandukanye. Kuri no munsi rero nkuko mubibona turanezerewe dutewe n'iteka kandi kuba mwemeye kuza kugira ngo dushe kwifatanya. Ikikorwa tugiye gukora no munsi sikindi nuko tugiye gusinya amasezerano n'uyu mwene data. Ndazi ko benshi bari bamuzi muri filme ndundi yitwa Dani, ariko kandi numwe twagiye turakorana ibikorwa byinshi cyane bitandukanye. Ariko ndazi ko hari haciye igihe kirekire mukamubona abasanzwe
ava mu ntara ya Ngozi, hariya ku Gasaka. Abanyengozi ndazi ko baca bamubona. Rero no munsi twatewe iteka yo kuba tugomba dusinyinire amasezerano y'imikoreranire, donc partnership. Nico gituma no munsi twashiye kubahamagara kugira ngo tubikore ku mugaragaro izuba riva. Ndazi yuko mufite ibibazo byinshi muza kubaza byo tugiye gutangura gukorana nawe, ariko nawe ni umuntu w'umugabo wanashimba ansomba n'imyaka. Muri filime rero dukinye kenshi arakunda gukina ari papa wanje, urumva yuko ari umuntu akuze azi ivyari ivyo ariko arakora. Rero nico kigo cyatumye tubahamagara. Nibaze yuko imbere yuko twomubaza tubanza tukasinya amasezerano hamwe canke yabanza akavuga tubanze tumwijambo. Tubanze tumene cyane. Okay, deka mvuge ati bonsoir. Amazina ni Niyonkuru Dani. Ibirenze ibyo ibishasha bihari ni Dani Films Company iri kumwe na Tuwafa mu bijanye n'imikoranire. Ariko dusubiye inyuma gatoyi ngigihe nico kiduhabo dukwiye kubaho bako kanya canke bibihe. Aka kanya rero ndi ngaha mu buryo bw'imikoranire na Tuwafa, ariko ndi wa muntu nari narasubiye inyuma gatoyi. Murabizi ko hari bishika umuntu umugabo bikanka kamwe kabanza agasubira inyuma gatoyi kugira yitangure arabe ko bimwe ararimo abihagararamo neza cyangwa kimwe aronka izindi nguvu zimufasha. So nibwo buryo bwo kwegera Tuwafa kugira tuvugane ibijyanye n'imikoranire. Aka kanya twiciye nka kumbure ibyo ntavuze baraza kubyivugira nanje nunge muri ryanje, ariko nkuko abivuze ni ikijyanye n'imikoranire mu buryo bwa Tuwafa na Dani Films Company mu buryo bw'amarerese cinema. Niyo itwicaritse ngaha kuri contract tugiye kugiranira kumbure ibiza kubera muri iyo contract. Arabasigurira nyakubaho. Murakoze. Kubera ko tukira abasore kandi tunyarutse ibintu bikatwekore mu mwanya muto. Yuko muri benshi muri kumuraraba ngo ni biki. So sinzi ko biza kuba ngombwa ko tubasomera amasezerano ko nawe tuyasomera ni ibintu turabibasigurira mu bijanye n'ibyo mvuze, ariko byiza ubasigurira we gusa mpfa ko namaze gushira ku mukono igisigaye basigurira. Okay. Waza ko contrat yiwawe ari wowe iguma. Nkuko mubibonye turahejeje kugira amasezerano. Nkuko mubibona tuhejeje gusinyana amasezerano na Dani Films Company nka twebwe Tuwafa. Akaba ari company isanzwe ikora amafilme nkuko mwazumvise amareresi. Tukaba twumvikanye ko tugiye gukorana mu kiringo c'amezi 6 tujejwe ivyerekeye amafilme Dani azoza arakora. Musanze muzi yuko dusanzwe duproducer amafilme, ngo ya producer no kuvuga ko turayandika kandi turafise n'abakinyi b'ivyamamare. Sukwitaka canke sukwiyemera nibaze yuko turi muri mu bambere cyane tushaka turifise niyo nimero ya mbere kwa dufise abakinyi b'abanyempano, na cyane cyane ko benshi banashima batanguye guhurumbira no kumenya uburyohe bwo gukina ibintu bifise akaranga, bifise indero n'imico kama. Rero Dani numwe mu bantu tugiye gukorana muri byo byose, mu bijanye no kwandika filme ziwe, mu bijanye no kuziproducer, mu bijanye no kuzitaho n'ibindi byinshi bitandukanye n'amafilme. Muri ico gihe tuzokorana ikiringo c'amezi 6 nka Tuwafa. Rero dutewe iteka kandi no kubabwira ko imiryango icuguruye. Kera ku bantu bazi vya filime imbere Dani na Tuwafa wamenga hari ibintu bapfa, ariko pour le moment
nuko ari amahoro menshi turabafana nta muntu n'umwe bafitaniye ishari nta muntu bafitaniye inzigo umuntu wese yokumva yuko yoshora kuza tukaja hamwe kugira ngo dushore kuzuzanya kumbure duteze igihugu cacu imbere turi tayari kubikora rero turashimiye Dani vyimva mutima kubona yaduhisemwo akavuga ati mu bantu mbona bose bahari muri kino gihugu cacu cy'u Burundi mwebwe turabagomwe turabahisemo Dani mwakoze cyane natwe tubizeje kuko tutazokwigira tubamaramaza tuzokorana nkuko twabyumvikanye kandi twizeye ko bizogenda neza ego ikibazo hari abakinyi benshi basanzwe bakina amafilime ngaha mu Burundi kandi babikina neza kubera iki guhitamo Dani hama kandi aya masezerano mugiraniye mwaka kuyagiranira na Joachim Smith muriko mwishira hamwe abakinyi ba filime ndundi mwo mwishira hamwe mbega nihe target mufise abarundi babitege kwiki mubajije ikibazo ciza burya kontra ya Joachim ni ya Dani zimwe kubera ko Joachim gushika kuri uno mwanya n'umwe mu bakinyi Trafa ifise ku burenganzira nkuko mubivuze donc ikontra rero ya Joachim ni ya Dani zimwe kubera ko Dani afise company yiwe donc ni mikoranire ya company kuri company ariko Joachim numwe novuga mu reka dukoreshe rino jambo n'hatari iryo mu bakozi ba company donc rero uyu ni partnership ariko ngazi ko ndiko ndabisubiramo donc nuko hama ivyerekeye kuba twamuhisemo aho gusitse twamuhisemo niwe yaduhisemo kwera ko yatuzaniye inoti hama natwe tuzomuha ibikorwa sinzi ko muri muravyumva ariko Joachim ntiyatuzaniye inoti twe twamuhaye inoti nawe aduha impano yiwe sinzi ko muri murabitahura neza rero nibaza yuko ari uko bimeze uyu numwe mu ba boss dufise ninda yibira irabigaragaza ngira je amafaranga naranshiki asa n'amafaranga rero nibaza ko ari ivyo hama ikintu kiratuma tuja hamwe mu bisanzwe nivyo neko ndavuga mu misi yahera wasanga Dani atumvikana na Trafa wasanga Abel atumvikana na Trafa wasanga Joachim atumvikana na Trafa ariko ibintu byarahindutse ubu dukeneye ikintu kimwe twebwe ubu turiko tuhatanira kuba abantu international tuko tugwanira gutsinda ibindi bihugu turi kumwe rero umwanya wo guterana ingumu twe kuri twebwe ntaho tugifise twarahisemo kuja hamwe ariko kandi nagoba nkebure n'abantu bagifise iyo ngendo yo kumva yuko hagusuguma abantu baje imbere wewe buri kuramukwega kugira ngo amanuke bitazoshoboka kubera ko ibifu ntakimaze kubera ko bifu imisi yose habagira ubuhomba n'ubunguka ariko ubu ico tushaka nuko twese dutera imbere icyarimwe kandi birashoboka nibaze ko ari ico ndashobora kukunganira gato ndibaza ko mwari mubizi ku banzi munzi muri ni habiri n'amata atatu kuri Bikore TV ibyabaye kuri Bikore TV murabizi nk'umwaka wari uheze n'amatara amezi 9 sinema mbashe kubangira gatoyi mbere naranavuze tuje ndi kusebiranse mbonye ko cano imaze kuburi guhengero cano nacisha ko amafilime nasuye inyuma gatoyi kugira ndabe eski ndondera inguvu zo kunogaruka muri sinema mbona ko bishoboka aho narindi nabona ko bitagikunze kuko nimba nifise cano izana ako kadorari nkabona barayikise iravuyeho umva byazari zinyakanye niko karyo ko gusura inyuma gatoyi ni prepara ariko ndaraba nkuko yabivuze aba bantu tubafa turagira ingorane zikomeye cyane turabye hagati y'umugwi nakorera G-Face ari haza kuvuka makabaza ariko akabazo karavuye cyandaraba ko nereka abantu bya ibibazo byavuye reka nkorane na Trafa company kuko nari no gushaka n'abandi bantu dukorana kuko barenga abakora ko niyumvira ibikorwa byo muri Trafa kuntu bipanze niyumvira kahise kanje nabo no reka nkorane nabo kuko nabonye ari bazima cyo twapfa nini ni satani yagiteza ntabwo ari twebwe niko kanye kwiyumvira reka nkorane nabo ubu rero tujya gutangura ni projet nshasha y'ifilime izoca kuri Dani Films Company ko turi kuvuga ubwo abafana bacu mube muri maso umwanya muzobona ko bituvuganye tuzoshyira mu ngiro kuko aya masezerano cyabiriyeho ni imikoranire kandi twebwe tuvuze turashitsa nako nashaka kongera yes murakoze
Bon, jewe ikibazo mfise ni chambere kuri Norask amakana za kuza kandi kuri Dani 3 fois no munsi iriko yiyegereza cyane abahuze ari abansi babo abahuze bamwe bashamirana kuma social media giye atandukanye ukaba neza ko atamubano mwiza uhari wa 3 fois na bamwe bariko bariyegereza no munsi tuvuge yuko ari ryo banga ryo kugira ngo imwe twamaturira ati filme ndundi igire ku rwego rushimishije iryo ni ryo banga ryo tuma filme igera ku rwego rushimishije kinaco gira kabiri ni kuri Dani wewe turabizi ko umaze gukora amafilme kenshi atandukanye ariko kubera ko yumviriye 3 fois mbega kugira ngo kumbure abaro baza gukora amafilme kuri channel yawe hama kandi isubire kandi kudoga twizere yuko 3 fois ari giti mukwiye kuriramo mwebwe nk'abandi bantu bari bakora cinema kugira ngo filme ndundi zishobore gushika kure kindi naco kandi ndagaruka kandi kuri Norask wavuze yuko yabahaye akanoti hamara mukazomuha ibikorwa atari banga inoti ingana gute kugira ngo twizere ati inoti Dani yashizemwo izogaruka kugira ngo ejo canke hirya twindira imishamirano umusha ashobora kwereka bashaka amafaranga mugabo ejo ugasanga inoti yo ntari karayigaruza nk'umuntu ashobora gucefata ukundi hama kandi yabifuka ikazogaruka twitegeki inoti ingana gute wavuze uti ikibazo cya mbere wabajije uti turafa iriko yegereza cyane cyane ba bantu menga bari bafise akantu bapfa mu bisanzwe nivyo ariko sivyo mu bisanzwe burya gupfa ikintu bivana n'ico musangiye rero nibaze yuko atari byo bari bapfa komutere kubera ko ntimwopfa ibintu atari byo mwari musanzwe mufise uko iminsi igenda niko usanga atakintu wari ufise ugaca ubona uti burya ibyo twari ko turapfa nta n'ivyari bihari rero ubu turafa ikintu nahisemo ni ugukorana n'abantu bose b'abanyempano bien sûr que oui kubera bashobora kuba ufise ico dupfa natwe utari umunyempano twebwe turiko dukorana n'abanyempano hama abatwegereye bose twebwe turi tayari kandi turaryoherwa kandi tubakira neza na cyane abo baba bavuga ati hariho icyo twapfuye ivyo tutumvikanako ariko kutumvikana kwacu niko gutuma dukomeza tugashira hamwe kugira ngo dushire gukora ikintu gifise poids gifise inguvu gusomba hama ikibazo gira kabiri wambajije bavuze ati amafaranga yobangana gute mu bisanzwe mu gihugu cacu sinzi umuntu yavuze ngo amafaranga ngo nk'umuntu agwaye sida ngo baje wese avuga ngo ntayafise ariko amafaranga ntibakunda kuyavuga ariko amafaranga yatanzwe ukangana kose ashobora kuba menshi canke make umwe wese bivana nayo abafise niho umuntu muyenga afise menshi canke make ariko igituma we yavyizeye no kubera ko yabonye ijana kwijana ati ano mafaranga nzoyakuramwo kino gikorwa nzoyakuramwo kandi womenye yuko Dani ari nararubonye muri filme arinze avuga ati no reka ndayitanga bavuga ati hano hantu nzoyikuriramo ngaha na hama ivyo bindi navyo navyishura arakuze ikibazo ndakibuka icyo nibuka icyambere kanishira ku cy'amafaranga ndakunganira gato amafaranga ntabwo nk'ubu ndashobora kuyavuga nk'umuntu namaze gusinyana na Turafa company ni company nakoreyemo kumbura akaba babashije kuma inyorosho mu mikoranire ariko uwundi ugomba kuza bakorane nta n'ubugeze kwa n'umunsi bari urumva abe banciye si bazomuca cyo nico numva no basigurira kuko nimba banyoroheje bakanja nk'utu miliyoni 5 hari uzoza bakamuca miliyoni 10 niyo mpamvu radashimye kukivuga kandi n'akamaro kuko bikubiye mu inyandiko n'ikinyandiko iberaho nibo myihinduka banyihindutse ibiri ngaha nivyo byo bakurikirana so hamikindi uravuze uti kubera iki washimye gukorana na Turafa company igitiburirako sabe ni igitiburirako kugira ngo filme ndundi zogere okay ni igitinurirako ndibaza muri cinema ndundi imyaka imira kubita mu 8 ndi gukora cinema cinema abaziravye barazizi abaza kurikirana ikiganiro nyinshi boha n'ama video nibagiyeje uko cinema ndundi ndazi naje mu bambiri bayipambaniye nubwo nayipambaniye ndi ruguru Ingozi mu nyuma rero aricyo kije kunganira Turafa naje kumanuka mu kumanuka nisunze Turafa nisungana G5 uraza kumva ko ibyo ndi kuvuga bifitanye isano impamvu navuze tereka sinje gukorana nagakwiye gukorana G5 iri bifise ibikorwa bigera muri bingahe iri gukora navuze ko aba bantu bose no mubyeyi umwe buryo kintu ajya muri Turafa kandi nayo ari company twakoreye kandi bikagenda neza kuko narakinye muri filime Urugo murayizi dukina na Vaneve dukina na iyo bita Impembo y'ikuzimu n'izindi ntababasha kwibuka ariko urumva nagumye ndaba inyandiko yiwe ndaba kuntu akurikirana buri kimwe cyose ndaba n'ubwitanga afise mu kazi ndavuga ati umuntu uko biri kose ntegereza kuba nokorana
nawe nta kintu nisunze ingufu afise mu gukora kugira ndabe ko yoshigikira ibikorwa byanje bikagenda neza. Murakoze cyane kuba mwadukurikiranye. Ndabibutse kandi ko turi Turafa dusanzwe dukora ibikorwa bijyanye n'ibikorwa mvabwonko cyangwa ibikorwa mvabwenge. Dusanzwe dukorera mu gihugu cy'u Burundi mu gisagara cya Bujumbura, neza na neza ushitse mu ikorosi ya Kotebu ucuduga kuri etage gira kabiri uvuye ku ngoro y'umugambi wa CNDD-FDD muri mezo cyangwa building yitwa Friends Building ahahoze ari University Twakwate. Murahawe ikaze cyane, mwakoze cyane. Thank you.